Ndimwiza kwemera Ndimwiza Channy Queen uramurusha ubwiza Channy Queen ndamurusha Ester Nish ndamurusha baravuze menshi yuko utankwiye baby ariko je nzi gituma unkwiye baby I am unstoppable kwako nimeshanata baravuze menshi yuko utankwiye baby ariko je nzi gituma unkwiye baby I am unstoppable kwako nimeshanata Isaac TV ho yes ni umunezero ugeretse kandi gusubagorana mu bakunzi ba Isaac TV. Iyi ni Isaac TV utalagira subscribe cyangwa Sabonnez bivana n'ururimi wumva nimba ari Gifaransa baza kugira Sabonnez icyongereza subscribe cyo wabona utazi kubivuga nta kundi cyo bisoma uco bigira ugiresha n'ibiganiro vy'iwacu nayo nimutaragira subscribe cyangwa Sabonnez wacerero cyane gose. Iyi ni exclusive maze gutoma tubazana ibiganiro ku mwanya turi ku mwanya nje kivugo cy'iwacu tubazana ibikorwa vyiza cyane gose sino batevya ariko ndashobora kuba mutumire tukayaga twamuzanye kugira bayagire n'umukobwa mwiza cyane gose kandi ewan original ameze neza araberewe fresh. Mabuja vipi? Popo meze neza meze bo uraberewe cyane gose. Thank you. Waye n'umusi wambaye tuvuga ko ari kuri prefere yiwawe no musi? No apana nyabyambaye ko nabyumvisemo. Wabyambaye ko wavyumvisemo. Ariko ndabona wambaye ku kirato wambaye noire ukacwambara n'agakanzu ka rouge like amahereni ya noire arimo jaune rouge guconye mu mutwe. Nakibaze nabyumvisemo nimvisemo kwambara uko nyene. Cyane uno musi bari mu rukundo ko yamana bavuga ati rouge noire ni kure 10 jours ya Saint Valentin. Apana no. Gusa kure 10 jours ya Saint Valentin urayizi? Ndayizi. Mbega amahereni kwa mezuku namwe babajisha cyane wayikoreye? Apana general yaguze naraguze. Bagura mu isoko. Hariho hose badandaza amahereni. Basi donc urusanzwe yakunda nyene yambaye urumva kuri fresh mugambo umenga ari mu biro vyinshi. No ntabirafise amanda yakunda nyene ntabirafise bro. Urunguka turi kumwe bamwita diva the best. Diva the best. Diva the best ni izina ry'uwajya vrai canke ni izina nyene ry'ubuhanzi? Ni izina ry'ubuhanzi iryo anje risanzwe ni Divine. Divine. The best nari. Ni Divine keza kimana. The best ni Cyongereza ni Kiswahili? Ni Cyongereza. Mu Kirundi rero abantu bumva ati ni Divine mu Kirundi ace bumva the best cyari. Yani diva the best yani kama the best ndaze sema kama vitu vikali vile yani vitu vikali the best ibitu bikali Kirundi je na Kiswahili nzi yani the best sana mu Kirundi ugomba muhoteze vram no. Diva the best novuga ko bikora neza bivanye n'ukuntu akora songe ziwe n'umuririmbyi kazi n'umuhanzi kazi n'umurundi kazi abikora neza. Mbega uheruka gukora ka video kakoreye kwa Fasi mbega ijya video inoti zivi wawe canke urafise umuntu agufasha? No umuntu amfasha novuga ko sindamuronka ariko ndafise umfasha muri bike nka Farsi novuga ko ijya video yagize nko kumfasha umfasha bwavuye nk'iwe. Donc yayikoze ku buntu? Apana sikubuna mu amafaranga meni make novuga ati n'ubufasha. Ubufasha. Tuvuga yuko uri umuririmbyi kazi uriko mbega ukuri kurakora n'ukuri kuragenda dufate urakoze ijya video ya Fasi ndamaze kubona ama post menshi barayipostinga cyane. Mbega wimva gute uko video ikwiraki? Ni bo vraiment ndashima. Hama video nakibaye kame. Twende n'agapera rero twagiye. Kugira babone ko ari umuririmbyi kazi turi kumwe kandi acana nyene yabishoboye. Baravuze menshi yuko utankwiye. Seke kunkorako abajournaliste niba bakora. Twagiye. No ndagukora basi David. Madame yo chakwiki. Twende. Baravuze menshi yuko utankwiye baby ariko je nzi gituma unkwiye baby I am unstoppable kwako nimeshanata. I am unstoppable. Navyo numva make siwezi simamisha kwako yani no stop. Udada ni mkali.
Ni uyandikira cyangwa ufise umuntu akwandika indirimbo ziwawe? No, vraiment ndiyandikira indirimbo zanje. Mfise indirimbo zitatu, zibiri zashitse kuri Ziko kuri YouTube. zibiri, imwe ni Partage. Zose ndiyandikira. Okay, ku bantu bakeneye kurondera Diva the best bamuronka gute like Diva the best urashaka kumuronka uciye kuri Instagram ni Diva the best, Facebook ni Divine Kezakimana, baje no kuri YouTube ni Queen Diva the best. Yitwa Diva the best kandi muronde kuri YouTube ukande subscribe kugira nawe aronke n'agasosi. Urafise umwana? No. Agira mvuga ati barako uronka n'agasosi ku mwana none ko atamwana ufise ntakundi ariko urafise umukunzi. Apana. No. Umusingo? Yeah. Diva the best hajya ufise imyaka ingahe? Jewe ngomba nkuze 20 afite 19 ans. C'est 19 ans. Yeah. Ndabona kuko hariko tatouage mbwa sinzi ko ari tatouage sinzi ko ari karamu sinzi isiguri iki Tatouage be ni akera cyane. mbwa ntiyafashe Ni akera, ni akera. agisiguri iki No, narashize ko gusa nubona ko ari intuze ya music. nandi anufise tatouage No. ariko uravyifuza kuzogira tatouage nyene like Sindabizi. navyuzi Ndavyanzi. umunsi twayikubonye ko na Oya, ndazo mbona ko bro. ni Diva tuvuga yuko yaratowe ngaha kuzuru sinzi ko vyoba vyaranse yuko hatobora mbona hakomeretse ukuntu Ona chauro papana. Ni byanse so ni gikomere gisanzwe. Gikomere akora gatobo. Ni gikomere gisanzwe. Gaturaye gato. Tugani ni gikomere. Sawa ni gikomere gisanzwe muga ngiyageje kuranda abona ko uri umuntu wagombye gutobora muga hazogera igihe utobora basi. Apana nari naratoboye sibyo hama igikomere cyaje mu nyuma comme tu yani cyaje gikomere nyene kujya ibindi biza narababaye nikindi cyambabaje nabwo kwa ngo natoboje. Yeah. Warababaye. Okay, turabona ufise look nshasha ku mutwe sinzi yari look ya video cyanye look nshasha ku mutwe. Apana mbere muri video sinari imezo. Apana. Nibyo nyene ndakunda wongera udufresher mu mushatsi wanje. Tudatevye Diva ndamaze kumva nyene abantu bahari akenshi bavuga ati Diva byashoka ko bari umukobwa wa mbere mwiza kurusha abarimvyikazi bo mu Burundi kandi nibivugwa kandi nawe biravugwa yuko nawe bishingira intahe. Est-ce que ça c'est vrai? Apana. No shavuga ya gusa kwiyemera ndiyemera Ndimwiza. Me apana ngo ndabasumba bose. Sinzi bro ariko kwiyemera ndiyemera Ndimwiza. Channy Queen uramurusha ubwiza. Channy Queen ndamurusha. Yeah. Ester Nish. Ndamurusha. Miserika. Umvirizo rero mbere. Turavuga urusha bakeye. Abo bakeye nibo ndiko ndavuga kugira tumwe. Basi sinabwira basi. Miserika. Sinabwiye ko ari mu basta. So benshi ndabarusha. Yeah. Naba Miserika. Ndabarusha. Sigura navuze na Ester Nish. Ya nakubwiye. Ariko iyo bavuze ko uvuze kuri mwiza kuri wewe mbega ikintu ciza ku mukobwa kuri wewe ubaza ko cyo bari igiki? Ya umukobwa kwanza ubwiza si kwisura ni ku mutima sivyo. Yani ndiyemera haba kwisura haba ku mutima ya ndiyemera Ndimwiza. Uri mwiza ku mutima no kwisura fresh. Sura fresh. Mbega tashobora kuraba kamera gatoyi tukamera guca kugira ntitugume tubaha urubavu. Nakibaza. Kwisura ni fresh no mu mutima ni fresh. Me ashobora kuvuga ati muna afise ubwiza. Hari ubundi bwiza nibazuzi wewe utaravye mu maso no ku mutima. Umukobwa. Na bundi bwiza nzijeyo kiretse umbwiye. Hajya anye bihora bishika ukamenya ubwiza umuhungu araba ku mukobwa akavuga ati ubwiza nshaka kuraka ku mukobwa n'ubunye. No abahungu baza ko baravuga. Baratandukanye. Hari umuhungu mama mwimisi biragoye. Hari umuhungu irabira isura. Hari umuhungu araba ku mutima. Hari umuhungu irabira ibisusu yavuga ati aho nakunze. Yani byinshi amatayiki urumva ko bitandukanye. Rero nabandi baraba like muri mu kazi like nabo baraba. Umuhungu we bibaza gute ko abona ko umukobwa ari mwiza iyo bari mu kazi gute koma like je mu muco kwera ndakumenya inkuru zuko rimwe ja biravana nyamba mukorera akazi neza so ni mwiza nawe namukorera akazi neza aramukunda ko aramukorera neza amukorera bien umwanya nyene ukwiye fresh nkawo bikoze n'umuhungu like agira nkatunga wo umuha nkatunga umuha kamwe canke ni umviriza je vraiment sinzi sibyo sinzi vraiment nabyo moranda uvyisanga mu byo nubiharura sindabiharurira iki namwe cyo kubiharamba bisi
uvuga ati kaje si ya action ni action nabi hivyo usiniulize tena ni nkubu ubiheruka nk'umusi wa nyuma uheruka kubikora like nkuko nana kimwe ni bisanzwe oya vraiment je tindi sinibuka kwanza ariko antuka ni vuba ni vuba sinibuka javre ya kweli yego mwana tukavuze ati je Ndimwiza kandi nanjye ndabibona ntacyo baye ni fresh none iyo bavuze ati nkubishitse ukabikora n'umuntu bigashika mu nyuma kesho nana wari umuntu ashaka kubwira ati ngo nisutwa ni maraya isutwa ni maraya urashaka kunandukaniriza ico kintu ya isutwa ni maraya ico kintu kwanza mwimisi ijambo imaraya umengo nirigisobanura nka kera kuko ubu kila mtu yani ujamba kubwira ngo uri maraya urumva umengo nyene wapi isutwa je narinzi ko isutwa n'umuntu w'amajambo menshi ubusutwa nyene imaraya na urayizi sibyo aje nayuzi imaraya ni bajya kuvuga basi so bicuruza sibyo bidandaza kandi azikubaza kuva ubikora nta munsi urabikora ku mahera canke baguha amahera no ni for free apana ndabikoze nuko mwimisi ndi mu rukundo iyo ndi mu rukundo ndabikora ko ndabikora no nkunda apana gukora no muye bikora for free n'umuntu wamukundanye bikora kuri gusa kundana apana ngo ku mafaranga canke ikiso umuntu ukunda mukundana ubu rero haje nk'umutipe tufate nka Elvis araje like akaza akaguha amahera uvuga ati nibishoboka ntimaka umukunzi wanje no nibishoboka vraiment kuko urumva ubu mfashe nk'iki nkimaraya nibyo bishatse kunyereka duke nka twebwe turasingo tureke kuza turagenda kuba ari bo bose dupoweshe kuko iyo tugiye kubandi tutakundanye tubaye nk'imaraye si byiza vraiment okay tugaruke mu muziki gatoyi diva kwanza congratulations kuko ni gake usanga abakobwa usanga baba basiporta ivyo bababwira mu gihe bariko barakora indirimbo ndazimaze guhura n'ama challenge menshi iyo uriko urakora video ndazi nkajya dufate ntihabura umuntu ashaka gufasha ikintu mugabo agashaka nyene gushira inyungu zimbere akavuga ati je utampaye iki sinshobora gukorera iki sinshobora kugufasha biramaze gushikira nawe ibyo birashika cyane birashika ni cyane urabona iyo jewe n'abantu benshi bamaze kuvuga ati je ndashaka kugufasha mwibi ariko bimeze kutumanzi tugira uko no rero je uze mwiyo numbero abaririmbyi canke n'abajournaliste no sabaririmbyi n'abajournaliste no nabanda babeshe vraiment abantu bagomba gufasha gusupporting ba manager bakavuga ati ubwiye tugufashe like manzi ukore iki en condition umva ugakora ikintu en condition yani en condition isugushaka so reka tubabwira abantu bateshwe bate bareke wikorera ivyawe sivyo bateshwe bate vraiment ndi mu kazi babwire rero kuri mu kazi ndi mu kazi kandi ngire kubandanya akazi kanje neza apana ibintu byo guca hirya no hino sibyo kiretse uri umusheri wiwe aho ni fresh umusheri wanje naho hari mu imisi ndibaza ko turayagara ivyinshi imbari vyinshi ntakubajije muri music yawe urashaka kubusa n'urangiza kugira duse n'abasozera ikiganiro cacu canje nawe songo no ndibaza mbajije byose nibaza ko ari ikindi kintu apari ya music yawe wumva wifuza ko abantu bashobora kumenya nibagiye gato mubimenye neza ko abantu muko muraba iki kiganiro mugikurikirana Diva the Best n'umuririmbyikazi w'umurundi ndazi benshi ntibaramumenya ko muzomumenya hama arakeneye umuntu amusupporting umuntu amufasha mu bya music yiwe kuko ntararonka umuntu amusupporting nizere ko mudondondera Facebook nkeza Kimana Divine Instagram ni Diva the Best ni Diva the Best avuze ati arakeneye umuntu amufasha nta buryo bwa tarafise mugabo tararayifise ndabona ni fresh nimushaka kumufasha kubwiye twa Diva the Best kuri Instagram kuri Facebook uce no kuri Isaac TV ndazi byo kunda kumuronka cyari kiganiro ko turakorana n'umukobwa mwiza cyane ameze neza aberewe yari kumwe na Star Boy kuri micro za Isaac TV behind camera twari kumwe na Juma Jux umutipe ndamukuri inkofero yakoze amasanamu nkawe ngaha bazokwibaza ngo bagutelefone Diva gwera Juma Jux afashe isanamu ni bien sana ama wakoze kuza Diva the Best kandi fresh ni patience basi ndondana ndaguhinga zi 5 za déplacement Juma Jux